Amahoro kuri mwebwe mwese mudukurikira kaze muri ano makuru yaranze indwi dusozereye tukahera kuri zimwe mu ngingo zikurikira mu gihe imigambwe imwe n'amashirahamwe banegura ko bataserukiwe mu ishingwa ry'imigwi ijeje gutunganya amatora ku rwego rw'intara umugwi w'igihugu wigenga ujeje amatora ubona ko iyo myidogo atarufatiro ifise. Umuyobozi w'ikinyamakuru Net Presse nawe aranegura ingendo y'abashaka kuburabuza ibikorwa by'abamenyesha amakuru mu ndongozi hakaba ari nyuma yaho abamenyesha amakuru babiri ba radio televiziyo Isanganiro na Bonesha FM bankiwe gukurikirana urubanza rw'umumenyesha amakuru Kenny Claude ku munsi wa kabiri. Abakozi bashasha ba leta barindiriye guhembwa bose bazoba bahembwe mu mpera z'ukwezi k'umunani uyu mwaka turimwo n'umwizero watanzwe n'umushikiranganje w'abakozi n'akazi mu nama n'abaserukira abandi mu bisata bitandukanye byo mu ntara ya Rumonge hari ku munsi wa mbere mu kanya muca mubikurikira mwidonido. Dasubiye kubaramutsa ishirahamwe Onelope risanzwe gishinze gukurikirana ibijanye n'amatora risanga igihambaye mu matora yimirije ari uko ho kubahirizwa ivy'abazotora bashatse umuhuza bikorwa akaba n'umuvugizi waryo abivuze afatiye ku migwi ijejwe amatora mu ntara iherutse gushingwa mu gihe hari imigambwe ivuga ko itaserukiwe. Supplice Nkurikiye ashima ko Onelope ryaserukiwe muri iyo migwi. Ihuriro ry'amashengero mu Burundi naryo SNEB rihamagarira umugwi ujeje gutunganya amatora seni kwitondera gushiraho imigwi ijejwe amatora mu makomine. Umunyamabanga mukuru wa SNEB abona ko imigwi y'amatora mu ntara itaroyemwo bose bashoboka. Sylvestre Bizimana avuga ko n'iryo huriro ry'amashengero ryatanze abo ryari gifuza ko boriserukira muri iyo migwi heruka gushingwa ariko atanumwe yashizwemwo. Mu mugwi w'igihugu ujejwe gutegura amatora seni naho bamenyesha ko iyo myidogo atarufatiro ifise. François Bizimana asanzwe avugira uwo mugwi akamenyesha yuko ahanini abavuga ivyo arabatatanze amadosiye ya. Ico kibazo c'abidoga yuko batashikiriwe mu migwi sepi turacumva kivugwa mu nsamirizi zitandukanye ariko mu mugwi seni ntaco bigeze bashikanaho kugira ngo tucihweze. Duharura rero yuko abo bidoga baridoga gusa mugabo ntibariko barakurikiza amategeko kuko bakurikije amategeko ibwirizwa riringaniza amatora mu Burundi rirabaha uburenganzira bw'uko bandikira umugwiseni ugaheza ukabihwereza ivyo bidogera ivyo ari ivyo. Noneho hinge ndabahe ibiharuro bitomoye kugira ngo mwumve yuko baserukiwe mu ntara zose uko ari zitanu. Mubo twagiye turacaguramwo abaja muri sepi nta na hamwe twabakuye mu migwi iri munsi ya ndwi. Aho naho tuhofatira nk'akarorero nkaho muri Bujumbura babwirizwa kuba ari 13 twabakuye mu migwi 8. Nko muri Buhumuza babwirizwa kuba ari 9 twabakuye mu migwi 7 n'ahandi ubwo n'uburero ntanze. Murumva uri karadukurikira gutyo ntiyovuga yuko tutagerageje gukura irya nino. Hanyuma nko mu migambwe ishengero katolika vy'ukuri ntiririmwo igihe umugwiseni wagirisha inama twaramenyesheje yuko abipfuza kuja mu migwi sepi ko boshikana amadosiye yabo muri seni. Nta dosiye y'ishengero katolika twigeze tubona ridushikira kandi igihe twabivuga ishengero katolika ryari ryaserukiwe kubera twari twarungikiye ubutumwa ishengero katolika kugira ngo gitabe iyo nama. Mu gihe rero ubutumwa twabutangiye ku mugaragaro hanyuma ntibazane dosiye ngira ngo nabagomba kubavugira mugabo bobo
baravyumvise yuko amadosiye twari tuyakeneye kandi turabitangaza hama ntibayazana vyiza rero ahubwo murabegera mubabaze igituma ubutumwa twabutanze hama ntihagire dosiye turonka hari naho bafise ingene bo bishura twebwe gusa icyo tuzi nuko twabibamenyesheje bashobora kuvuga bati twari tumenyereye twandikirwa ubutumwa mu buryo buzwi n'amategeko hari ubutumire mwaba mwarabahaye bwanditse uwo munsi twagirisha inama erega baje muri iyo nama kubera twabatumiye mu kubatumira twararungitse urwandiko tuzohurire ngaha turafise iryo tuyaga hanyuma baratwitavye iryo twayaze naryo nuko twabatumye yuko abavyipfuza bose bozana amadosiye muri seni none umuntu mwibonaniye mukivuganira usubira kumwandikira kandi ubwo buryo twakoresheje kugira ngo bitabe iyo nama bongere bazane nayo madosiye nibwo buryo twakoresheje no ku bandi bose kandi ubwo butumwa bumviye hamwe abandi barazanye amadosiye mugabo tutarinze kubandikira Umuyobozi w'ikinyamakuru Net Presse Jean-Claude Kavumbagu arababazwa n'ikubagurwa rimaze iminsi rikorerwa abamenyesha makuru rigakogwa n'abari basanzwe bajejwe gukingira umutekano wabo akabona yuko ari ugushaka kubuza abamenyesha makuru kushikiriza amamwe mu makosa abategetsi canke indongozi ziba zakoze hagasaba ariko nubundi ko bamenyesha amakuru bobandanya bakora akazi bubahiriza amategeko agenga umwuga tubona rero nuko kumburengera kubera amatora yegereje bamenyesha amakuru ubunye barabangamiwe cyane muribuka nk'abantu umumenyesha amakuru yagombye kunyuruzwa gahanye Bujumbura hari abamenyesha amakuru umwe wisanganira Igitega n'ubunye akiriborabuzwa kandi umengo ivyo ntibitomoye neza hariho kubaguwe n'umukomiseri hari Igitega hari yanye umumenyesha amakuru w'ikinyamakuru Jimbere nawe nyene yarapfunzwe iminsi ngahe hanyuma barateye amabuye ku ngoro nduze ya iwacu n'ibintu biteye isoni urabona yuko abantu bari kwagira ibintu byo gutera ubwoba abamenyesha amakuru singombye kuvuga ko abamenyesha amakuru araberanda nabo nyene ashobora kuba hari ibintu badakora byiza mugabo nico gituma nagomba kubahamagarira yuko bo kwisunga umwuga kisunga karanga mutima k'umwuga kugira bakuru umwuga wabo neza nubwo ari abantu bakagerageza kwirinda amakosa kuko nico gituma abamenyesha amakuru babita icitegererezo c'abanyagihugu babwirizwa kwitonda bakaraba ibyo bashikiriza akaraba yuko bashikiriza inkuru zubaka igihugu cyawo kuko nabo nyene n'abanyagihugu kandi bagikunda Tukiri muri ico gisata nyene umuntu wese ngo ararekuriwe gukurikirana urubanza mu gihe sentare yashashe mu ntahe y'icese bivugwa n'umushingwa manza Fabien Segatwa inyuma yaho abamenyesha makuru babiri ba radio television Isanganiro n'uwa Bonesha FM basohorewe ku munsi wa kabiri muri sentare nkuru ya Mukaza bariko barakurikirana urubanza rw'umumenyesha makuru Kenny Claude Nduwimana bamenyeshejwe yuko batabisabiye uruhusha yemeza uwo mushingwa manza ko muri ico gihe bitanakenerwa ko abamenyesha makuru basaba impusha umuntu wese uko ariko kwese arafise uburenganzira bwo kuja mu ntayi y'icese kumviriza ibiriko biravugwa abo mumenyesha makuru abo wundi wese igihe rero sentare ibona yuko hari ibintu byohava bivugwa byohungabanya umutekano canke bitabereye ku karanga k'abantu arashobora kuvuga ati dasavye yuko abari ngaha basohoka kugira ngo baburanishe mu mwiherero umumenyesha makuru aremerewe gutanga amakuru y'urubanza ruriko ruraburanishwa igihe ruburanishwa mu ntahe y'icese kuko nta kinyegezwa kiba kirimwo ibyo bavuga byose n'ibintu abantu bose bari muri yo sentare bashobora kumenya igihe badashaka ko babimenya naho ni bimwe nariko ndavuga baheze bakavuga yuko
ubu baburanishiriza mu mwiherero. Jewe siho narindi sinzi ingene byagenze, sinzi ico byavuye ko hari naho uwo mumenyesha makuru hari ibyo yoba yavugiye hejuru bikatuma umucamanza ashavura, mugabo atari uko simbona igituma uwo mumenyesha makuru uwo musohora. Mumenyesha makuru nawe nyene arigisha, nico gituma abantu bose bategerezwa kumviriza ibyo abacamanza bariko baravuga, ibyo abantu bariko bariregura, kuko nabo nyene naho utavuga ngo baraca imanza, mugabo baraheza bakaraba ati uru rubanza rwaburanishijwe neza canke rwaburanishijwe nabi. Mugabo birashoboka yuko bavuga bati uyu munsi ntidushaka yuko abamenyesha amakuru bafata amasanamu. Ibyo barashobora kubivuga bataratangura kuburanisha. Hamwe rero ufise ushaka gufata amasanamu abanza gusaba uruhusha, mwogenda mukegera umukuru wa sentare mukamubarira ati ibi bintu byakozwe tubona n'amategeko bikurikijwe, mwotureka rero ntibaze nitwagaruka ntibatwirukane, natwe turafise uburenganzira bwo kuja kumviriza ingene imanza ziriko ziragenda. Hanyuma rero barashobora abacamanza nyene kugira akanama kabo, erega nabo nyene n'abantu umuntu arashobora kwihenda, ivyo birashoboka. Mugabo hanyuma bakaraba ingene n'intahe yasubira gusasa, babareka ukagenda mukumviriza. Nayo ubwo ruhusha wo kwinjira mu ntahe iri kirasasi cese ntaho bitegekanijwe n'amategeko. Mu gusozera no makuru yaranze indwi kuri televiziyo Isanganiro, tubamenyeshe ko umushikiranganje w'abakozi n'akazi yizeza abakozi ba leta bashasha bari barindiriye guhembwa ko bose bazoba bahembwe mu gushika mu mpera z'ukwezi k'umunani muri uno mwaka. Turimwo mu nama n'abaserukira bandi mu bisata bitandukanye mu ntara ya Rumonge ku munsi wa mbere. Umushikiranganje Veniste Muyabaga akaba yanamenyesheje yuko n'ibirarane leta ifitiye abakozi bagiye kuzobironswa. N'inkuru tubaza Jean Pierre Misago. Muri iyo nama Veniste Muyabaga umushikiranganje w'abakozi n'akazi yamenyesheje ko abakozi bashasha bari bamaze amezi barindiriye guhembwa bose bazoba batunganirijwe n'imiburiburi mu mpera z'ukwezi k'umunani kuza. Kubwo umushikiranganje amadosiye menshi yabo yashikiriye ubwo bushikiranganje mu kwezi kwa kane uyu mwaka turimwo. Kuva ico gihe ubwo bushikiranganje buramaze guhemba 75% kw'ijana by'abo bakozi, abasigaye akavuga ko bazohembwa muri uku kwezi kw'indwi n'ukwezi k'umunani kuza. Ikindi uwo mushikiranganje avuga ko leta y'u Burundi igiye gukura mu nzira bitarenze ukwezi k'umunani uyu mwaka turimwo n'ibirarane leta yari ifitiye abakozi bayo bivanye na politike yo kunganisha imishahara. Ivyo birarane biharugwa kuri 60 kw'ijana y'ayo umukozi yabwirizwa kongerwa kugira ngo yari nyuma ahambye abari imbere yiwe yari yashinzwe ku myaka 10, ariko leta y'u Burundi isanga harimwo agahaze icipfundika ko ayo mafaranga yose yo yatangira rimwe guhera muri uku kwezi kw'indwi bitevye mu kwezi k'umunani kuri mbere nk'uko uwo mushikiranganje bivuga. Mu gihe bamwe mu bari bitavye iyo nama bashikirije imyidogo ya bamwe mu bakozi ba leta ko habaye ukwihenda ku buzi bakora bigakora no ku mishahara yabo, umushikiranganje Muyabaga avuga ko biriko birakosorwa uwo bazosanga ahembwa menshi yayo yabwirizwa kuronka ayasubize, uhembwa make nawe atunganirizwe. Amakuru yaranze indwi dusozereye ni hano duciye tuyagarukiriza. Nkabandi bashimiye mwebwe mwese mwadukurikiye, bandana nabifuriza kugira ibihe vyiza.